Reka dusubire kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Turabahaye ikaze kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya 3 Rusama 2024. Ni umwanya rero w'amakuru twabateguriye hagiye kugaruka ku butungane hamwe n'umutekano tutibagiye na politike. Reka rero imbere yuko tutangura turamutse abadukurikira bari mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Gitega, aho nikumirwa mikuru yompi y'u Burundi ubudandaji ni Bujumbura wa politike ni Gitega. Turamutse kandi abari mu ntara zigiye zitandukanye irya nino mu gihugu n'abandi benshi tuzi ko badukurikira bari mu bihugu bibanye. Nitwibagiye bari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, kuko namwe turazi ko mukunda ivyo tubagezaho. Tubategurira inkuru zivugwa muri politike, gateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, zivugwa mu kibano, mu budandaji, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, tangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ibivugwa mu bimenyeshamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi vyinshi tuba twabagejejeho tubakuye ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru bitandukanye. Muri amakuru rero tugiye kugaruka kuri Alain Guillaume Bunyoni. Arashobora kuronka itelefone musanze mu cumba afungiwemwo, ivyo bikongereza rero ivyaha yagirizwa. Kuwa 25 ndamukiza guheza abacamanza muri parake nkuru iri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura baragiye Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu birometero birenga 100. Hari matohoza rero yongeye ko vyo Bunyoni yagirizwa ni kubijanye n'amatelefoni yatowe mu cumba afungiwemwo gicunzwe cane. Ivyaha vyo bikaba vyariyongereye ku rugero rwa kabiri rwa sentare Ntahinyuzwa. Turaza kubigarukako ku buryo burambuye, ariko rero urwo rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni rurashobora no gukwegera ibindi bihangange cane cane ibiri mu gipolisi hamwe n'igisirikare. Mutewe byo bavyifashe gute? Mu kanya gato ntuze gucikwa, twabateguriyeho inkuru ku buryo burambuye. Turaza kugera kandi mu ntara ya Bubanza kubirabana n'ubudandaji hamwe n'umutekano, tugere kandi mu gisata c'impunzi hamwe kandi n'umutekano cyane cyane muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo hamwe n'ibindi bitandukanye twabateguriye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubategurira kandi tubagezaho iminsi yose. Iyi ni Hejuru TV. Alain Guillaume Bunyoni afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Gusa abacamanza nabo bakaba babandanya amatohoza mu kuraba niba Alain Guillaume Bunyoni ivyaha yagirizwa vyoba vyakongerezwa. Hari ivyabaye rero ku wa 25 ndamukiza guheze, yavuze uburyo bw'ipfunyafunya abacamanza muri parike nkuru y'Igitega mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura baragiye Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu birometero birenga 100. Ni kubijanye rero n'amatohoza bariko baragira ku matelefone yakoreshejwe na Alain Guillaume Bunyoni kandi yatowe mu cumba afungiyemwo. Abafungwa batatu nibo babajijwe, ni Jacksie Irankunda, umufungwa yikekwa kuba yarashiriye telefone wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni muri ntwarane guheze. Abandi bumvirijwe ni Kome Niyonsaba wahoze yakurikirana inyubako za Bunyoni na Bosco Ciza, nawe rero akaba aranguza imiti biva muri Tanzania iza mu Burundi. Bumvirijwe mu ibohero rikuru rya Gitega, aho abo bagabo uko ari batatu bafungiye hamwe no yahoze ari umurobere w'umuhutu. Uyu mwaka rero telefone atari munsi yabira amaze no gutorwa mu cumba gicungerewe gifungiwemwo umufungwa ateye ubwoba kurusha abandi mu Burundi. Bw'amasoko ubutungane gutunga amatelefone n'amakarata y'amatelefone mu ibohero bizokongera ku vyaha 10 vyagirizwa Bunyoni igihe arenguka mu gisata gisubiramo imanza ca sentare Ntahinyuzwa. Ubu yahoze ari umushikiranganji wa mbere ariko akora umunyururu w'ubuzima bwe bwose kuva muri Kigarama guheze. Umushingamanza wiwe Placide Gatota akaba yaremereye SOS Media Burundi ati twarunguruje urubanza mu gisata c'iyungururizo ca sentare Ntahinyuzwa ngo ntituraronka n'isango ryo kuburanishwa. Niko rero uwo mushingamanza wa Alain Guillaume Bunyoni
yoba yaratangaje. Urwo rubanza rurashobora gukwegera abapolisi bakomeye hamwe n'abasirikari bakomeye benshi bazwi ko bashigikiye Alain Guillaume Bunyoni, hakibazwa imvo ituma Alain Guillaume Bunyoni aronka telefone kandi icumba ciwe araramwo arico gicungerewe kurusha ibindi vyose mw'ibohero rikuru rya Gitega. Bivuze ko n'abacamanza barabandanya gukora n'amatohoza barabe ushobora kuzanira Alain Guillaume Bunyoni hambavu y'umufungwa witwa Charles Irankunda yikekwa kuba yarashiriye telefone wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni muri ntwara z'inguheze, ariko kandi kibazwa aho ayo matelefone yoba yaranyujijwe n'ubwo mufungwa bivugwa ko yahaye telefone Alain Guillaume Bunyoni. Birabandanya rero gukomera cyane kandi hari ibindi bibandanya kuvuga cyane kuri urwo rubanza. Mu matohoza rero n'ubundi tugenda tubakorera tubandanya kubagezaho n'inkuru ivugwa. Tubandanize mu gisata c'umutekano muri Nord Kivu, igice c'imbwamwo amabuye y'agaciro ca Rubaya kigenzurwa na M23 ni nyuma y'intambara zikaze hagati y'igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abaroberi ba M23 mu micungararo y'igice c'imbwamwo ubutare ca Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu. Amasoko yaho yemeza ko ico gisagara kigenzurwa n'urunani ya AFC M23 kuva mw'ijoro wa kabiri rishira uwa gatatu. Abanyagihugu rero bo muri ico gice bari mu bwoba. Intambara zikaze zaravuzwe mu bisagara no mu burere bukikoja ku gace ka Rubaya. Abagwanyi barateye ibirindiro vy'imirwi yo muri ico gihugu igwana ku ruhande rw'aba FARDC imbere yo gushikira ibirindiro vya koperative y'imbutare ya Masisi Koperama mu bwinjiriro bwa Rubaya. Baciye kicihembe mu gushika i Rubaya. Twaraye ijoro rya mbere turi muri leta y'indariyo ya M23 birukanye Rwazalende nyuma y'intambara zikomeye kuri wa kabiri. Turafise amakenga kuko bagomba kubandanya no mu micungararo, niko bimenyeshwa n'umwe banyagihugu birubaya. Amakuru rero y'amashirahamwe yigenga yemeza ko mu ntango habaye kwihagarara ko kudasanzwe ku ruhande rwa FARDC umunsi wose wo kuri wa kabiri. Ayo masoko nyene akamenyesha kandi ko hari n'abantu benshi bapfuye mu bice vyinshi nka Buporo, Kitabi, Rutingita n'igice ca Bihambwe muri sheferi ya Bahunde, cane muri groupement y'Amatanda. Haravugwa ko hari abantu bapfuye ku ruhande rw'abasivile kuko bombe y'amasasi vyatewe Rubaya vyaratoye abanyagihugu barenga 10 bishwe n'amasasi. Turacariko turarondera ko atawundi twotora, niko vyamenyeshejwe na Jacob Hakizimana arongoye ishirahamwe ryigenga Rubaya igihe avugana na SOS Media Burundi kuri telefone. Ico gice ca Rubaya ni igice ca mbere c'imbwamwo ubutare mu ntara ya Nord Kivu bivuye kukuntu hariko ruta inzahabu, gasiterite n'ubundi butare. Ico gisagara rero carigariwe na M23 bizogabanya n'umwimbo w'ubutare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikanaza nazotuma M23 yigarurira ubutunzi bwa Kongo atankomanzi maze yikomeze. Umwihwezo rero w'abanyepolitike benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha iyo nkuru. Hari ibindi rero bivugwa ibubanza aho abanyagihugu bihereza ibinyobwa biyengeye kubera ko buri binyobwa vya Braludi nk'uko biri no mu zindi ntara. Rero kuronka ibinyobwa bihingurwa na Braludi mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi biragoye. Abanyagihugu rero baca bihereza ibinyobwa zihingurirwa mu gihugu kandi zisanzwe nk'umwambiro urenze kandi n'ibiciro ntibishingwa ku mategeko. Abanyagihugu rero barengewe bagasaba leta gutora umuti w'ico kibazo. Mu bunywero butandukanye mu gisagara ca Bubanza nta kinyobwa na kimwe caba icambiye canke isoda z'ihinguro rya mbere mu Burundi kihaboneka. Ubunywero bumwe bwarugaye, abakozi rero bararungitswe nta kundi twogira, bikaba bivugwa na bamwe bafise ubunywero. Abantu bamwe rero bahora babeshejweho n'ubunywero vyarabakozeko cane, twavuga nka Florence yahora adandaza amafiriti ajana n'inyama bunywero bumwe buri mu gisagara ca Bubanza. Akazi rero karaheze nta kundi umukoresha yasanze adashobora gukora atabinyobwa, ibintu vyose rero vyarahagaze, niko yavuze. Baca rero babadandaza ibinyobwa bihingurirwa mu gihugu kubera ibura ry'ibinyobwa vya Braludi. Ubunywero bumwe baca bugurisha ibinyobwa bikorerwa mu gihugu.
kugira ngo dushobore kubeshaho imiryango yacu twafashe ingingo yo kuvuvudikira ibinyobwa bihingurirwa mu gihugu mugabo birateye amakenga bimwe muri ivyo binyobwa biremewe n'amategeko biri navyo birimwo umwambiro urenze urugero birateye ubwoba mugabo nta kundi nk'uko rero bivugwa n'abazidandaza neza ko ata kundi bari bugire. Ikinyamakuru SOS Media Burundi catangaje inkuru cashiboye kubona zimwe mu binyobwa zikorerwa mu Burundi nk'iziri Burundi zivugwa ni nka Susuruka, Sorora, Sapporo, Mukamati, zimwe mu macupa y'ibishonge usanga zifise n'urugero rw'umwambiro rushika kuri 16% nk'uko abamenyesha amakuru bavyiboneye. Iyindi ngorane nk'uko abasorora ivyo binyobwa babivuga mu bunywero ngo usanga bidugiriza ibiciro, akabi ntigasiga kandi leta yategerezwa gushinga ikanacungera ibiciro vyo binyobwa biguma biduga buri munsi niko abavyihereza bavuze. Uko vyifashe Bubanza siho honyene ibinyobwa bihingurwa na Braludi birakeneye hafi mu gihugu. Abahinga rero mu vy'ubutunzi barasemera bavuga ko igarwa ry'iryo hinguro rya mbere rihambaye mu gihugu yoba ari urugombo runini ku butunzi bw'ico gihugu co muri Afurika y'ubuseruko akaba ari Uburundi. Turabakengurukiye cane mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Umunsi wose turabandanya kubana, Imana ibahezagire.